Bo baragerageza vraiment umwe wese mu cyubahiro ciwe aragerageza aho ashitsa kuko burya umwe wese afise amahirwe yiwe, umwe wese afise talent yiwe, umwe wese afise inzira camwo urumva rero je ndabishimira kandi ndabankoraja yego babandanye bakora ibikorwa ahubwo bagabanya amajambo bagabanya amabeef atagira umusaruro bagabanye ibintu bishobora kubasamaza hama bibuke yuko turi abarundi waremye isi n'ijuru zina ryawe rishigwe hejuru we udasiba kudukorera ibyiza ndarengutse kugutakambira ibigeragezo Imana nibigira uko bingana nagerageje kubyihanganira bazogarukamo mugabo abazogaruka bazobabona n'abatazogaruka nabyo bazobibona muri filme gusa barimo bajya bakinye ya mbere hari abari muri iyi hari n'abandi bashasha baje gusahiriza selon la story ukuntu twayipanze yego mugabo gusa igihambaye nuko ari filme iteguye neza kandi je nibaza yuko kenshi njye ndakunda kuvuga ati indokera kuyamara y'umugabo ikundwa nabaki kandi kuvuga menshi siko kuyamara sigunda kuvuga amajambo menshi cyane ku buryo ndabicisha amajambo abari baradukurikirana gusa ico nababwira bitegurira iyi filme ku bwinshi cyane nkakujya bayibonye ku bwinshi nkakujya yabaye nk'umuyaga nkuba nkakujya yabaye nk'igihuhusi mu bantu izobe kujya nyene abantu bitegura ari benshi kuko harimo amasurprise menshi cyane muri cinema harimo ibyigwa byinshi cyane harimo ibintu byinshi bikomakomeye birimo twashize muri cinema yari umuntu yizera Imana ibiko byo byinshi abishira mu Imana naho yizera bamwe bakamuhemukira mu cinema atandukanye mbe bizogenda gato muri kino gice cya gatatu ni gice rero kidasanzwe twashizemo ibyigwa byinshi cyane bitandukanye yego ugerageje kumva neza kabisa novuga ko ni filme iteguye neza cyane. Oh yes, 1 2 everybody, and my name is Radio, this is Mijo Talent TV. We come back here again. Yes, twagarutse rero hamwe tukubwira byinshi muri entertainment, hamwe tukuzanira aba hitmaker kuri micro ya Mijo Talent TV. Uno musi urabona turi mu biro novuga yuko bikomeye, urabona ugerageje kurabaha imbere y'uwanje ni biro novuga yuko bimeze neza cyane, biteguye neza cyane. Uno musi rero natwe twagiye mu biro, twabaye aba chef. Ndabeshya twabaye aba chef, tumenyereye ibirari by'abachef. Uno musi twabaye abashefu muri abashefu nyene rega ibintu mukora bujya muri abashefu kuba uri imbere ya microphone ari utangaza makuru uri umushefu kabisa yego kabisa umva baduhaye cyubahiro turabashefu. Yes mwaze kwibona rero ndibaza uramuzi sino kwirirwa ndamuvuga ariko reka ndamvuge ni mugisha navuga yuko beshi bamenye ku mafilme agenda atandukanye harimo nka filme yakunzwe cyane s'il vous plaît ndakubwira yakunzwe cyane je navuga yuko je no yiti yambe muri filme ndundi navuga yuko niyo filme navuga yuko yakunzwe cyane cyane kurusha n'izindi nuko nukuri guca muziko ntigushe naho ko gushora kubabaza bamwe naho gushora gusitaza bamwe mugabo uko niko bimeze yego kabisa. Ni mugisha navuga yuko yakunze mu mafilme afite tala yo gukina amafilme n'andi matalagi atandukanye. Uno musero twamaze gushika mu biro iwiwe kugira tuyage byinshi bigiye bitandukanye. Ni mu gihe no mvuga yuko hari bishasha biri imbere araza kubitubwira tu ariko ndashaka ndamukiriza abakunzi ba Mijo Talent TV ubwira ati murameze neza. Ego mwiriwe cyane abakunzi ba Mijo Talent TV nibaza murabona umusore wanyu ego n'umusi yadutembereye bure mutwamuhaye ikaze kandi turabahaye ikaze namwebwe muri kino kiganiro ciza nibaza muraza kungukaho byinshi cyane byiza. Yes kabisa turaza kunguka byinshi icyo usabwa gusa kora subscribe kugira ngo ukomeze kuduteza imbere ukomeze guteza imbere bene wanyu ukomeze guteza imbere abarundi bagenzawe nkuko wavyubise turi kumwe na mugisha yakubwiye ati uraza kumenya byinshi nimba wakoze subscribe rero ikintu cyo giye kugira ngo tutangire twumve bishasha mbega tukiri ngaho nyene umwaka warahize watanguye bishasha mbega umwaka we bimeze gute papa twaherukana mu mwaka uheze ego mu mwaka ni show umwaka uzobushushe cyane umwaka ama project ni menshi cyane ugiranye n'umwaka wahera kuko umwaka wahera nimba narakinye filmasi yo bari nk'imwe cyangwa zibiri gusa umwaka wose nyinshi nizo nanditse mpa bakinyi biwanje barakina mugabo uyu mwaka rero ni tuhindura imirisho yego tuhindura intambo yego babya ngo uko zivuzwa niko zitambwa
tugira tuzihindurire ko zivuzwe kugira ngo tuzitambuke ukundi. Ego rero jewe nyine bwanje ndi kuri tele namaze kwambara berete n'idokomba urumva rero ubu turi mu rugamba rudasanzwe. Ego urugamba rudasanzwe tugita urugamba kuko intambara yo kubakura abantu mu mwijima wazana mu mwiza, ni intambara yo kubakura abantu ikuzimu ubazana ibuntu, rero iyo ni intambara idasanzwe. Yego wavuze yuko mu mwaka uheze ngo wakinye nk'ifilime cyangwa zibiri, mbega ikibazo cyari hehe? Hari kuri wewe cyangwa se hari twari utubazo nyene dutuma udashobora gukina amafilime cyangwa ni wavuze ati reka nkabanye? Nari mfite programme nyinshi cyane, nari mfite ibikorwa byinshi cyane nakunda gukora byerekeye umuryango, project atandukanye yiwanje ari private. Urumva umwanya wo kuja imbere ya kamera wari muto cyane. Yego narabitunganyije neza, ndashimira Imana pour le moment amezi tukutura amezi gushika nk'amezi 4 cyangwa 5 nzoba ndi imbere ya kamera. Yego ari filime zikomakomeye cyane no vuga zifite ubutumwa bukomeye cyane, ndikunda bategurira abanywanyi bacu. Yego mbega utuntu twagufatira uno mwaka woho ntituzogaruka cyangwa ameze mbo tuzogaruka kuko mu bikorwa nsanzwe nkora bya misi yose ntakunda kuvuga ma réseaux sociaux. Mugabo nayipangiye programme timing. Yego ko burya ibintu byose ni programme, narabitunganyije neza sigazishira ko nabantu bashobora kubimfasha mu kubikurikirana. Niyo mpamvu navuze ati mu mezi 5 amezi 5 6 nzoma ndi kuri teleje nyene. Yego Jesse mwamaze kuvyumva, ani Mugisha navuga ko afite tala idasanzwe. Nimba warabye filime ya Mugisha ebana ucuvyibuka sana uno musiri nta misi 2 irahera umaze gutangaza yuko filime ya Mugisha igice gikurikira kigiye gusohoka. Tukiri ngaho nyene navuga yuko abantu benshi batangiye kuvuga ati muduhe link. Je ndibuka nayishize kuri stati ijya cover, mbona abantu mu link ndavuga ati what is this? Mbega ico kintu kuri wewe gikwereka iki? Bo kunyereka yuko ibikorwa byanje bikundwa n'abantu benshi cyane, kandi burya ibintu byiza niko biba bimeze. Yego filime ya Mugisha ni filime yubase benshi cyane, yubase imitima y'abantu benshi cyane ku isi, sinovuga mu Burundi ku isi. Filime ya Mugisha ni filime y'amateka, ni filime historique monument. Uvuze filime ndundi ntobora kuvuga Mugisha kirese ufise ingwara yowe umutima, ufise akariganga muhogo muri wewe, ariko ukuri ko kumeze ntushobora kuvuga filime ndundi utavuga ati filime ya Mugisha Mugisha. Nigishoboka nawe uja mu Rwanda ukaja uvuga ati mu Burundi acabwira ati Mugisha, ni ibintu biri automatique. Rero ibyo si ibintu byo kwiha twebwe, si ibintu byo kwiterera udushugwe, si ibintu byo kwiparatura, si ibintu byo kwiha amanivo tudafise. Oya, ni ibikorwa twakoze twabizemo ingubu nyinshi cyane, dushyiramo ubwenge bwinshi cyane, Imana irabihezagira. Yego nuko wamaze rero kwerekana yuko ifilme igiye gusohoka vuba. Dushaka rubwira abakunzi ba Mijo Talent TV cyangwa se abakunzi ba filme ndundi, mbega iyo filme ibintu bizoba birimo bitangaje ko navuga yuko n'abantu benshi bayiteze. Ugerageje kuraba ama commentaire yo kuri cover, ama feedback y'abantu bashize kuri stati, navuga yuko ni filme navuga yuko yiteguriwe cyane, s'il vous plaît, ni filme yiteguriwe cyane. Navuga yuko ahubwo ku munsi wo gusohoka ngira n'ama views ntimuzoronka amabyiza daru. tubyitege uko nyene kandi tubyizere. Mbo ego ni filime irimo ibintu byinshi cyane, irimo technique nyinshi, ni filime irimo imvugo ziryohoye kugutwi nka kujya bakurikiye Mugisha. Mugisha ari ifite imigani myinshi cyane, yari ifite ama expression menshi cyane. Naho nyene iyi Mugisha gira gatatu twagize nka kujya nyene kuvuga mu mvugo cyane twahurije Kirundi gifobese hamwe nk'imigani cyane kurabona uko imyaka igenda niko ibintu bigenda bitituka, niko ibintu bigenda bihera mu bantu cyane nk'amageneration mashasha. Urashobora kuvugana gutera inkuru mu kayaga mugabo ugasanga ikiganiro cyose kiraheze nta n'umugani mushizemo. Urumva rero dushaka ko bimwe mu mico yacu bigaruka kuzo turabipromotinga tubije mu sinema yacu. Izo bifise rero imigani myinshi cyane kandi imwe nimishasha kumbure ku matwi y'abamwe mugabo babandi bazi nyene banyabo bazi imvugo zitandukanye bazobimenya. Yego abakinyi nabo barabyifashemo neza cyane, n'abakinyi bakomeye cyane, abakinyi bibahangange cyane babimenyereye abizobereye. Ego je gusa cyo novuga bitege yuko igice cya gatatu kizoba gisumba n'igice cya mbere n'icya kabiri, kuko ukuntu yakinywe n'ukuntu yateguwe birahambaye cyane.
yego. uvuze ku ruhande rw'abakinnyi uvuze ati harimo abakinnyi bahambaye cyane cyane nibaza ati nk'abakinnyi twabonye muri filime ya mbere ya Mugisha yatambutse mbega bose bazogaruka cyangwa se hariho abarimwo hariho n'abatarimo si bose bazogarukamo mugabo abazogaruka bazobabona n'abatazogaruka nabyo nyine bazobibona muri filime gusa barimo bajya bakinnyi ya mbere hari abari muri iyi hari n'abandi bashasha baje gusahiriza selon la story ukuntu twayipanze yego mugabo gusa igihambaye nuko ari filime iteguye neza kandi ifite ubutumwa buhambaye cyane yego mu yo twatambutse cyose mu yo twabonye navuga ko ni Mugisha yarafite ibibazo byinshi cyane ebana ibibazo navuga vy'umurengera ku buryo n'abakunzi bijya filime barashobora kuraba filime bakarira mbega muri no filime naho igiye gusoka igice gikurikira hazobamwe Mugisha afite ibibazo cyangwa se bizo bimeze mu bisanzwe burya filime ikitwa filime haba harimo ibintu nka bitatu haba harimo ikibazo haba harimo n'inyishu urumva haba harimo n'iherezo rya filime ni kuvuga inyigisho n'inyigisho rero muri filime igice cya gatatu ibibazo birimo kandi byinshi cyane bikomakomeye bazobona ukuntu Mama Rushasi kuko benshi bazi ko yapfuye mu gice cya kabiri bazobona ibyo azokora muri iki gice cya gatatu ibyo byo bisumba bya gice cya mbere kuko azoba ajinyika azoba atari umuntu asanzwe azoba afise ishavu azoba afise novuga bya bindi bivuga tukwihora inzigo y'inzikira bya bindi bivuga kugira kariganga muhogo azoba gafise muri iyi filime uzobona hariho n'ubundi rero azoza kugusahiriza gufasha Mama Rushasi kugira ngo igikorwa cyo gutuza Mugisha mpaka asubire mu rukaramu yambaye kamba mbiri gikunde ariko rero mbe bizoshoboka bizogenda gute ko Mugisha ari umuntu yizera Imana ibikorwa byo byinshi abishira mu Imana naho yizera bamwe bakamuhemukira mu masinema atandukanye mbe bizogenda gute muri kino gice cya gatatu ni gice rero kidasanzwe twazizimo ibyigwa byinshi cyane bitandukanye yego ugerageje kumva neza kabisa novuga ko ni filime iteguye neza cyane novuga ko ni filime novuga yuko nta murundi numwe cyangwa se umunyamahanga yaravye Mugisha igice cya mbere atazoraba igice gikurikira je suis sûr et certain ndavuga nga kuri micro ya Mijo Talent TV ni filime novuga yuko aho uri utegerezwa kuzoraba twese tuzoraba atukiri ngaho nyene rero abakunzi b'iyo filime ni kiye kintu babwira kugira ngo bavuga ati kabisa iyo filime dutegerezwa kuyiraba twese je nibaza yuko kenshi njye ndakunda kuvuga ati indokera kuyamara y'umugabo ikundwa n'abaki kandi kuvuga menshi siko kuyamara sigunda kuvuga amajambo menshi cyane ku buryo ndabicisha amajambo abari baradukurikirana gusa icyo nababwira bitegurira iyi filime ku bwinshi cyane nka kujya bayibonye ku bwinshi nka kujya yabaye nk'umuyaga nkuba nka kujya yabaye nk'igihuhusi mu bantu izobe kujya nyene abantu bitegura ari benshi kuko harimo amasurprise menshi cyane muri sinema harimo ibyigwa byinshi cyane harimo ibintu byinshi bikomakomeye birimo twashize muri sinema kandi bazoyibona aho bazovuga ati kuri Mugisha nturigere uduteteza kuko twebwe umwuga wa sinema nkuko nabo ndabivuga ntidukina amasinema kugira ngo twiryohere cyangwa kugira ngo batumenye kugira ngo tubi byamamare kugira ngo dupyinate turonke inkumi tugire gute ibintu bitafise bitagira akamaro twebwe umwuga wa sinema tufata yuko ari imwe mu nzira zo gufasha abantu ubwenge no mu mutima ni imwe mu nzira zo gutanga ubutumwa ku bana b'abantu kuko abana b'abantu barababaye imitima ari abantu bagenda imitima yarazigiye babura impanuro babura umuntu ashobora ati yama nawe bimeze uko ni wifata uko rero sinema rero ni imwe mu nzira ducisha mugira ngo dutange ubwo butumwa ku bana b'abantu tubereke inzira nyayo umwungu uhuma n'udahuma nibi yego hari ikintu uvuze ati filime hariho bamwe bayifata nko kugira baronka abana beza cyangwa si ibintu byiza ariko hariho benshi n'ubundi bavuga ati filime ni inyigisho kandi nibyo vraiment filime ugiye kuraba ni inyigisho ya mbere iyo urabye filime ntihabura ikintu kura mu kwigisha cyangwa se kiguhindura mbega ku ruhande Gwanje nifuza kubaza ikibazo mugitangura filime Mugisha nta bakinyi bari bwaze benshi ariko turabona ba Fanny Lavine ba Abel n'abandi bagiye batandukanye mbega ku ruhande rwawe ubona filime uruhande rwa filime bigeze aho bigeze birakunezera cyangwa bimeze gute baragerageza vraiment mu wese mu cyubahiro ciwe aragerageza aho ashitsa kuko burya mu wese afise amahirwe yiwe mu wese afise talent yiwe mu wese afise inzira camwo urumva rero je ndabishimira kandi ndabankoraja
yego babandanye bakora ibikorwa ahubwo bagabanya amajambo bagabanya amabifu atagira umusaruro bagabanye ibintu bishobora kubasamaza hama bibuke yuko turi abarundi dufise n'imico yacu hari ibintu tutobirengako nk'ubu ndakubwira abantu burya ibintu Imana yahishije ibintu dukora twebwe twihishije nta mpamvu yo kubishira kuri kamera rero filme rero nimwe rero mu nzira nkuko namwe bivuga ni inzira y'ubutumwa mbe ibyo bakora ni ubutumwa batanga cyangwa ine babare mu biki ico ni kibazo cyabo umwe wese abafise ibyo agamije mu mutima wiwe kandi je sinojanga ngo ntabure kubakira urubanza ico gusa nababwira courage babandanye umwuga wa sinema n'umwuga mwiza cyane ariko n'umwuga usaba bimwe kubyihorera cyangwa kubyihoza kuko umaze kuba imbere ya ekara y'abantu uba umeze nka padiri uba umeze nka shehe uba umeze nk'umupasiteri gutanga ubutumwa rero umaze kujya imbere y'abantu hari bimwe rero mu mibereho yiwawe utegerezwa guheba utegerezwa kureka kugira ngo bwa butumwa utanga bushikire ku bantu neza mu mitima yabo kandi bubafashe nuko yes haraka background kari muri ya filime navuga yuko ukumvise wacha wumva gahinda mu mutima mbega nako nyene kazogumamo canke kazohinda yani kashe ya mugisha no hajya kazoguma no mu filime shacha karabandanya ntabwo ariko tugira ingaho nyene dishandi imbere kajya karirimbo to cyo kandi imbere kajya karirimbo ka freestyle gato akaririmbo ka Ewe Mana waremye isi n'ijuru zina ryawe rishigwe hejuru we udasiba kudukorera ibyiza ndarengutse kugutakambira ibigeragezo amaye Mana nibigira uko bingana nagerageje kubyihanganira ariko bikananira ewe Allah niwe wanima ushobora kumoza yamarira yes bakunzi ba Major Talent TV wamaze kuvyumva ni mugisha ni wa wundi nyene ntiyigeze ahinduka habe na gatoya kwa kundi nyene hahandi nyene araje kugira ngo abereke yuko ataho yigeze ajya ahubwo yagumanye energy tukiri ngaho nyene twongera tutoyaze gatoya kuri umugambi wanyu novuga yuko wo gufasha abatishoboye gufasha abatagira epfo na ruguru impfuvyi abapfakazi mbega bimeze gute ego turabandanya muri Fasha Burundi TV niho twiyemeje cyo kubana tubafasha kubana dusemerera hirya no hino tubwira abantu batandukanye bafasha abandi kuko byavuga nta muntu ese ku ntambwe mu buzima atafashijwe umwe wese yarafashijwe mu buzima rero nimba warafashijwe nawe wifasha abandi abantu babaye abantu bafite ibibazo abantu bagowe ni benshi cyane si mu Burundi gusa ni hose ni kwisi hose rero turahibandanya ibikorwa n'ibirabandanya kandi turashimira Imana ababandanya bitanga abandanya batwizera bariho benshi kandi dutera kamo n'abandi babandanye batwizera muri Fasha Burundi TV kugira ngo tumane dufasha abantu kuko nico gikorwa ni kimwe mu bikorwa twiyemeje tubafasha mu mitwe no mu mutima tukabafasha no ku mubiri tukabafasha n'ubuzima yego tukiri ngaho nyene tugire dusozere navuga yuko ni nk'ubutumwa cyangwa se ni nk'igisabo navuga yuko umwe mu bafana bawe cyangwa se mu bakunzi bawe bakunda ibikorwa byawe abakunze ibikorwa wakoze navuga yuko ni nk'ubutumwa yantumye cyangwa se ni nk'igisabo no mwigeme navuga yuko ari muri Arabia Saudite mu bihugu by'abarabo yarantumye ati kabisa ni wahura na mugisha uzo munsabira ati ku ruhande rwanje ndifuza yuko anyandikira filme nivyashika nkaba naraza akazona yinkinira uzombaza ati mbega ku ruhande rwawe ico kintu cyumva gute ndibaza ubutumwa wamaye ndabushikanye reka twuve mugisha nawo icya twishura cyangwa se icya kwishura nibaza yuko ako ico ni kimwe mu bikorwa dukora kimwe mu bikorwa dukora turabandisi turandika amafilme atandukanye yego nebo umuryango iruguruye vraiment muri muzo muri contact zacu yego ibiro biri wazi dukora kwa mbere gushika kwa gatanu icyo yifuza tutubwira icyo ashaka tumubwira ibikenewe yego nabandi bose kumbure bafise bashaka nabo nyine ko tubandikira amasinema aryoho y'amasinema afise akanovera amasinema afise icyo yomarira abantu
nukuri imiryango iruguruye tyo turi tayari turabikorera n'amagroupe atandukanye nibitinye yego baze badutelefone cyangwa bashike ku biro byacu ico gikorwa turagikora vraiment yego yes kabisa bakunzi ba Mijo Talent TV reka ngene mvuze n'izina kuko navuga yuko kugira ngo ashe kumva ko ubutumwa bwe bwashoye gushika gutwi biduhe yijisho ibintu byiza cyane bayitegurire kandi babwire n'abandi umuntu azo kubwira ngo filime yamwisha ntayunzi uyo n'umubeshi n'umubeshi basha azoba n'umubeshi peut-être umuntu yavuse muri 2018 n'uwapuso yarayiravye peut-être muri iyo myaka iza mugabo abari anda muri iyo myaka nka 15 kuduga uzo kubwira ati je mugesha ntayunzi uyo n'umubeshi cyereka arakuronderako turazi yuko benshi cyane n'abastari benshi muzi baba abaririmbyi baba bakinimbi ba cinema baba abaririmbyi ba gospel baba abaririmbi by'isi nka bose nka 99 kujana barayizi rero bitegure rero ico gikorwa citeka kiko kiraza kuwa gatanu itariki 24 isaha 10 kuri channel yacu Mugisha Media niho igikorwa kizoba cyamaze cyambere kizoba cyamaze kuja kuri online yego murakoze cyane hamwe ndabashimiye namwe Mijo Talent TV yego ndabashimiye ndabatera n'intege mu bandanye ibikorwa mu bandanye muyumvira ama creation nimucika intege nta ujya katamugoye itanguriro ry'ubuhanza n'amasoso niko bimeze mu bandanye nimucika intege imbere ni heza cyane kabisa merci beaucoup yes bakunzi ba Mijo Talent TV reka ndamushimire kubona yaduhaye time kubona yemeye kuyagana Mijo Talent TV ibintu by'agaciro cyane ni ibintu novuga yuko umuntu wese ahari ategeza gushima ndagutumira kuwa gatanu kuraba ifilime nshasha igice cya gatatu Mugisha nimba wararavye ibice vya mbere navuga yuko ni filime yakoze amateka s'il vous plaît ni filime novuga yuko yakunzwe n'abasaza yakunzwe n'abana yakunzwe n'abagabo yakunzwe n'abantu mu ciciro cyose reka renda gushimira kurikiranye iyi interview ntibagire gukora subscribe kuri Mijo Talent TV ntibagire gukora subscribe kuri Mugisha Move kugira ngo uzurabe iyo filime ku munsi wa gatanu wowe wabikoze re big up sana wotarabikora please bikore right now yari Mr Radio kuri micro ya Mijo Talent TV we love you so much dusubire ubutaha ku munsi wa gatanu kuri YouTube